utubwire mwe maze mutwibwire hanyuma mutubwire rero nk'uko nabivuze ndiko ndabika amajwi kugira ngo uyu muntu tujya turondeze bitworohere kumubona tugezeho ubutumwa mutubwire rero mwebwe icya mbere ndabanje kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe. amina Jewe amaje ku mazina yanje nitwa Harerimana Alex, nkabasanzwe nkora umurimo w'Imana mw'ishengero Cedresi inyenyeri y'ikanguro y'umunsi w'indwi. ukabura amaji nkaba nkorera umurimo mu Rutanga nyene. Ubwo iryo shengero rikaba riri mu Rutanga ku mutumba Rutanga nyene, n'uwo muvyeyi nawe nyene akaba abaho mu Rutanga nyene. mu Rutanga neza neza ni hene intara ikomine n'umusozi Rutanga nivyo bikana neza. Ikomine n'Itangara yahora ari Gashikanwa, ubu barahinduye Gashikanwa yabaye izone. Hanyuma mu Rutanga Rutanga nayo iri muri zone Ngoma. Hama rero niho rero uwo muvyeyi yaza arasanga mu rusengero aho nkorera umurimo w'Imana. Ni mu ntara ya Ngozi. Ni mu ntara ya Ngozi ariyo Butanyerera. Ego barahinduye ni Butanyerera. je nkunda kwivugiriza kera baca bavyumva ibindi ntibingore. Hama rero araza arambwira ati nukuri je ndaguhaye umutwaro usengere ndagomba kumenya umwana wanje aho yoba ari, ati kuko ngiye hanze sindamwumva ijwi, ati yari yarampaye aderesi y'umuntu azompa nimero tukavugana, atereka isaha narazimusavye yarazinyima. Ndamubaza ati mbega uwo muntu yahawe nimero kaniki? aca arambwira ati mukazana wanje. Ndamubaza ati mbega aba hehe? aca arambarira ati baba mu Cibitoke, ati ahantu bita ati mu Gasenyi. Wamaye ifoto none iyi foto yindi ni uwo mama nyene ari kw'ifoto, uwo mukobwa we nawe nuwo nyene ari kw'ifoto ya karangamuntu. ubwo urumva rero uyu mukobwa ari kw'ifoto ya karangamuntu n'umukobwa wiwe, ahubwo uwo twashaka kubona ni uwo yahawe nimero. Wewe urafise nimero ziwe canke ntazifise canke ifoto ziwe? Oya nta foto ziwe fise, nta nimero yiwe fise. Sava ntaco nimutera imbere. Hama rero nca ndamubwira ati none uwo muntu, naje naramubajije ati none uwo muntu yahawe aderesi yo kugira muzeze muravugana n'umwana wawe mumpa? Nca ambwira ati sinukuri je birangora, ati naranamurondeye yaranyimye nimero anyima vyose, byumvikane ubu ndibaza yuko hagati yabo atari umuco mwiza. Nca mvuga ati ko ari uko bimeze, reka tuce tugihanahana n'abantu dusenga, tugusengere kurya umuntu w'umutwaro mugenzi we, kuko ngo umutwaro wa benshi uraremuruka. Uwo hirya asenge n'uwundi asenge, umuntu wese yumva ahamagara Imana, turabe ko umwana wawe yomeka. Nimba mubizi yavuye mu Burundi agenda mu bihugu vy'Abarabu ryari? Yavuze ko ari muri Saudiya. Yagiye ryari? Ubuze ikigo cyamurungitse? Mbe amazina yiwe yitwa nde? Amazina yiwe yitwa Uwimana Violette. Uwimana Violette. Urazi ikigo cyamurungitse? Ikigo camurungitse ntabwo ndakizi, kuko naje uwo munyokuru yaza abimbwira, ntabwo nari ndabizi ko yagiyeyo. Yaza abimbwira, sinamubajije ikigo, ariko nubwo nomubaza ikigo ntabwo yokimenya bivanye n'imyaka afise. Ariko ivyo munanira gusobanura. Igihe yagiriye basi muri Arabia Saudite ni ryari? Igihe yagiriye namye ngerageza kumurondera kugira ndamubaze, sindamutora kugira ndamubaze igihe yoba yaragiriye. Nagerageje kugereranya, ariko nta gihe kiri nafa yoba ari mazeyo nk'umwaka n'amezi, nivyo novugira akarorero. Yumva ni kugereranya, saba ntaco, mu mwaka n'amezi. Hanyuma umumama rero ngo ni zina. Uwo muvyeyi turiko turabona ngaha kw'ifoto yipfuza zina, hama nanje muca mwipfuza ko ndabafasha iki? Uyu ikintu yipfuza kumva ijwi ry'umwana wiwe ngo bamwumvire. Amubwire ibibazo afise, amubwire ingorane ariko aracamwo, amubwire yuko uwo yamuhaye bokugana atariko aramuha umubonano ngo amuhe nimero bavugane.
hanyuma rero ikibazo twumva mwoca mudufasha nuko mwoca mudufasha kurangisha uwo mukobwa akamenya yuko aho ari ku kazi umuvyeyi wiwe atana kimwe azi, nimba ari integuro y'imigambi yoba ariko arakora yuko atana kimwe ariko aramenya, ndetse n'umwana yamusigiye ngo hari ivyo yari yaramubwiye ngo uwo muntu ngo yuko azomugurira impuzu, n'izo mpuzu zikaba zitariko ziragurwa. ni ukuvuga ko rero mu majambo make kuva agenda muri Saudiya ntafasha umwana wiwe, ntafasha mbe ni nyina amuvyara canke ni inakuru. Ni ukuvuga umwana w'uwo mukobwa afiswe na inakuru ari we nyina avyara uwo mukobwa nyene. Umwana w'uwo mukobwa ari muri Arabiya afiswe n'uwo mumama tuko turabona ngaho mu maso yacu uwo inakuru. Niwe amufise, ariko yisana aka kanya uwari kumufasha yagiye kw'isonga akaba ariwe yabaye ishinga kugira azokurikirane ivy'uwo mukobwa aza arafasha umuryango wiwe, ntavyo ariko arakora. Yego. Ntavyo ariko arakora, kandi ngo ni umukazana wiwe, kuko ngo bari bamwizigiye ngo ni umukazana wiwe, urumva yari umuntu w'imbere mu muryango, ariko wisana aca ariko arafasha mu muryango w'uno munyokuru. Vyasaba rero ahari haboneka akamo kuko yotuma basi abimenya akikubita agashi, basi akabimenya akikubita agashi. Birumvikana. Akikubita agashi basi yavyumva, akikubita agashi akavuga ati reka ndondere wa muvyeyi ndamuhe nimero avugane n'umwana wiwe baganire, hanyuma uwo muvyeyi umutima wiwe uje mu kibanza tuzi. Kurumva ko ivyo bintu bimwe vyoba bikenewe mu gufasha uwo mukobwa atabonetse, basi uwo mumama atume avyumva yuko aba bantu bariko bararondera yuko hoba kubahuza n'umwana wiwe, uno munyokuru akabona kuba yovugana n'umwana wiwe, agashikiriza iciyumviro umwana wiwe, haba ngombwa nyimba ari bitagenda neza akikubita agashi akabigenza neza. Turumva ko ico arico gikenewe kw'isi. Murakoze rero, twibutse izina ryiwe uwo mukobwa kugira ngo dusezerane. Umukobwa yitwa Uwimana Violette, hanyuma uwo muvyeyi wiwe nawe yambwiye ngo yitwa ngo Cibogoye ngo Adera. Hanyuma Violette akaba avuka mu ntara ni komine ya bakaba bavuka mu ntara ya Ngozi ariyo Butanyerera ubu. Komine ikaba ari Tangara, izone ikaba ari Ngoma. Murakoze cyane. Izo nimero mbega sabwe bo bamenyereye ko yari komine Gashikanwa, birashika kuba batazi yuko yoba yarahindutse ubu ari Tangara, bamenyereye ko ari Gashikanwa. Yego. Sinokurirwa ntanga nimero hano kuko zoba ari public. Uriya muvyeyi wewe nibaza ko ariko turashobora gutanga nimero z'uyu muvyeyi, izi nimero mwashize ngaha n'izandi nimero. Nimero nizagwanje nkoresha. Oya ntitwazitanga public, ntivyokunda, bashaka kubuza amahoro abantu bagutesha umutwe. Narinzi ko ari zurya muntu asanzwe avugana n'urya w'Imana, ariko ntacyo. Reka je ndazi ko nitwabishira habona uko biri kose uyu muntu azoca arondera uwo muntu yasize, hanyuma amuhuze amenye amakuru y'umwana na inakuru. Ikindi kintu mutokwibagira nuko bajya abantu bagenda mu bihugu vy'Abarabu barahura n'ingorane. Hari igihe bagera ahantu bakabugarana, ntibabahe uburenganzira bwo gufata telefone, gutyo usanga babayeho babaho nyene muri bwa buntu bw'uburetwa, uravyumva? Ndavyumva ko baba bafunzwe mu byumvikana. Mu buretwa ntibashobora kuronka uburyo batabaza, ntibashobora gukora ngo barungike amafaranga. Ibi rero kugira ngo ntibibe, bisaba yuko twebwe nyene tugira ingufu kugira ngo tumenye amakuru y'umuntu. Ndagushimire, hanyuma bituganiriye nk'uko nabibwiye mu ntango, ni n'amajambo hagati yanje nawe, ikiganiro tugiranye kigufi cane. Nsangiza abantu nshira ku rubuga rwanje kugira ngo abantu bace canke avyumve canke abamuzi bace bandondera bampa amakuru yiwe.
canke bampe nimero yiwe canke urumva ndagerageza nzobahuze sivyo ego muzamukoze muzoze murambaza ko atagishasha ata tuzobikora tuze turababaza ko atagishasha bigombye mbere n'uwo muvyeyi ndashobora kuzomubaha mukamuganiriza nawe akagira ico avuze oya urareka kubera je mvugana n'abantu benshi n'ikimenyamenya igihe cyose tuzoganira uzoza urinda kunyibwira kubera ko burya naha mu kanya niwagaruka sindakumenya bakibura canza ndabikora uko nyene urumva kuko je mvugana n'abantu benshi nitaba bose mvugana benshi kandi bafise ibibazo bishusha rero nshobora ubwonko bwanje ntibushaka kuvyakira byose ni vyinshi niyo mpamvu iyo uje sindakumenye ubanza kunyibwira ikindi kintu gikomeye ntuhirahireho ngo uhindure profile ugarutse wahinduye profile uba uri umugeni uba uri mushasha kuri jewe oya sinigera ndayihindura friend oya nyine mbishatse mwohindura mugabo gusa iyo uhinduye umenya ko hoho nimba none akwibutse nawe nkikwibutse naje sinkunda abahindura naje hariho abahindura tuvugane nkusanga bangoye kugira ndabamenye yego ndagushimira rero ugira ibihe vyiza rero namwe murakoze cyane mahita kigwe Imana ibamugisha murakoze mushobora kudukatira nta ngorane okay hanyuma inshuti zanje mwumvise ko nimba uyu mushiki wacu atahuye n'ivyago ashobora kuza ngaha akaduha amakuru akibuka ko yasize umwana mu Burundi akibuka ko yasizeyo umuryango akibuka ko hari abantu bamukeneye si vyiza ko mugera mu mahanga mugaca muheba umuryango ibi ndabivuga nishimikije ko ashobora kuba ari muzima atangorana afise ku ruhande rw'iki rw'uko ashobora kuba ari muzima atangorana afise hari n'ikindi gishoboka ashobora kuba afise ingorane si rimwe nta n'ubu vyoba ari kabiri bibaye nirirwa ndakoma induru nirirwa ndabatabariza ibi murabizi mw'ico gihe rero biragoye yuko umuntu ari mu ngorane yohava akarondera umuryango tuba twizeye ko uko biri kose ari muzima ameze neza abana umwana umuvyeyi baragukeneye nimba uhari umuryango wawe wibuke abantu bawe kugira ngo ubahumurize nimero yanje ni +358 46 58 ni guteranya 358 46 58 31 ugahereza ku 314 iyo ukoze gutyo rero nca ndakwitaba hanyuma nkagushikiriza ubutumwa canke ukatora nimero yanje nkaguha umuntu ariko arakurondera nivyo murakoze cane